Nagira ndababwire inkuru nziza dufise nuko none umuntu avuze ati nzogwanya Burundi ukamenya hari ntumusangayo. None uvuze ko ugwanya Burundi nguri Kongo nibaza kugupaturira ngo bakubone bakurabi bikunze muheze. None bagomba ko mugomba koroha rigibu ni cyoroha negative burya umutekano niwo wa mbere. Ndabahe kaze bamwanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'imiganiro dutambutsa ku munesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru irageze uko mu rurimi rw'ikirundi bashikizwa n'umunesha ko yanyu mukunda cyane imunesha kure imwe rudeni bashikiriza amakuru n'ibiganiro bya bigezeho kandi bavyakuruwa amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ngaha mu kibano. Ndabakenguruke kandi ndabahe kaze mu dukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi. Ndabahe kaze kandi mu dukurikira muri mu makungu ya kure tutibagiye abadukurikira bari ngaha mu kibano. Ndabahe kaze rero mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha, amakuru abayiriwe avugwa mu mihingo itandukanye. Beho ico ndagusaba nimba utarafyonda sabone na partage waramaze gucikanwa kuronka amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Reka ndakwibutse ufyonde kugira uzurabo mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya agushikiriza kuri monesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Na makuru rero yisaha, amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe ngaha mu Burundi amatora yimirije ayabashinga amateka, ayabajena mu makomine ndetse n'ayabakuru b'imitumba muri mwaka wa 2025, abanyagihugu baridoga bakavuga ko umugambwe uri ku butegetsi uriko uraboreza igufwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ari wo CNDD FDD. Ibi kandi biruko mu gihe icuka kibi casubiye kwaduka mu mugambwe CNDD FDD, ayidongoze zikomakomeye zasubiye kunyinyurana. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe barahiye barirenga bavuga ko bagomba gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Ni mugihe kandi Evaristo Ndayishimiye nawe avuga ko mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 ngatazokwemerera ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo atazokwemererwa kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ni mugihe kandi Reveriyano Ndikuriyo nawe agabisha ko mu gihe atazokwemererwa kwitoza ngo amaraso azomeneka mu Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe ibintu byasubiye kuba bibi. Mu mwaka wa 2015 mwarumvishe ibara ryaguye mu Burundi, aho rero abatari bashigikiye ikiringo ca gatatu c'umwari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza biyamirije ico kiringo, ndetse haranakozwe na kudeta yari yateguwe yo gutembagaza Petero Nkurunziza. Iyi kudeta rero ikaba yari yagizwemo uruhara na Godefroid Niyombare ndetse afadikanyije n'izindi ndongozi zikomakomeye ngaha mu Burundi mu butegetsi. Aho rero ibi byose byakozwe Perezida Evaristo Ndayishimiye akaba ico gihe nawe yari mu bibanza bikomakomeye mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Ico gihe Godefroid Niyombare yaciye ahunga, binavuga ko ndetse yoba yari yarahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, nubwo ndetse Evaristo Ndayishimiye yanavuze ko ngo azokora ibishoboka byose akazofata uyu Godefroid Niyombare nguko adodobereza umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe Godefroid nawe Niyombare yagabishije avuga ko umutekano w'u Burundi azobandanya akora ibishoboka byose ngo amatora y'u Burundi ntazobe mu mwidegemvyo, na cyane ko Evaristo Ndayishimiye ngo arambiranye ku ntwaro ya CNDD FDD bashaka gutembagaza umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ndetse nabo bafadikanyije bose kurongora u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe Godefroid Niyombare yavugaga ko ngo yoba yarahungiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu minsi yaheze, ngo yagiye kwifatikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara, ngo bose bafise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi urongowe n'umugambwe CNDD FDD ndetse na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Murabizi neza ko ingabo z'u Burundi FDNB zajanwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'igisirikare cya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusumira avuga ko umugwi wa M23
wa M23 uhangana cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu nayo ndetse n'amatwa dusumira atubara ko ingabo z'u Burundi FDNB zoherejwe muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuzoba zaragiyeyo gufata abansi b'u Burundi bose bari muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo na cyane abahurikiye mu mugwi wa Red Tabara ndetse n'abandi bose bafadikanyije nawo. Amakuru rero adushikiye kuyisa nuko ngo muri iki gitondo kwigenekerezo mu gitondo cyo kuri w'Imana ingenekerezo rya 18 Rusama uyu mwaka biravuga ko hoba hakozwe operation idasanzwe ngo yo gufata Godefroid Niyombare ndetse binavuga ko kuri ubu yamaze gushikanwa mu gihugu cy'u Burundi yafashwe na bamwe mu basirikare b'u Burundi FDNB bari muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo nkuko amatwi adusumira abidushikiriza. Naho MCP inkinzo ubwiye ngo kuzoshigikira umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu matora Burundi bwimirije mu kibanza c'abashinga amateka. Umugambwe MSP Mouvement Socialité Panafricaniste inkinzo watunganije iki iganiro kaminuza kuri uno wa 17 Rusama uyu mwaka kugira ngo ryo nyine ngo werekane uko ngo witeguriye gushigikira umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu matora. Muri iryo koraniro kaminuza uwo mugambwe wahavuye wemeranya n'abanywanyi bawo ngo ko ugiye gushigikira umugambwe CNDD FDD mu matora y'abashinga amateka yimirije mu Burundi azoba kwigenekerezo rya 5 Ruheshi uno mwaka wa 2025. Muri iryo koraniro kandi kaminuza hatowe n'indongozi nshasha zigiye kuzomara ikiringo c'imyaka 6 kirongoye uwo mugambwe. Ivyo imvongo zashikirijwe mu rwandiko rwasomwe n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Juma Omari. Ico yitungiye ngo nuko basanze imigambi bari basize imbere mu kuzoserukira abarundi mu nama nshinga amateka no mu nama mpanuzwa jambo z'amakomine basanze ihuye ngo n'iy'imigambwe CNDD FDD ndetse n'inyipfuzo yabo akaba ari uko ngo umunwa wose woronka ico ufungura umufuko nawo nyene ngo ukaronka amafaranga. Ivyo navyo ngo bikaba bihurira neza n'icivugo ca Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Uwo mugambwe kandi usanzwe uzokwitoza mu nama mpanuzwa jambo y'amakomine mu makomine abiri mu yagutse ariyo Bujumbura na Gitega. Ikindi ngo nuko iryo koraniro ryari ryitabiriwe n'abari mu yindi migambwe ndetse n'abatwara ibisata bimwe bimwe bigize ubuzima bw'igihugu bari batumiwe. Naho mu yandi makuru imigambi 5 mu yashizwe imbere mu runani Burundi bwa bose. Iyo migambi ishikirizwa na Patrick Nkurunziza arongoye urwo runani rw'imigambwe 4. Muri politike ngo hazaba gusubirira umugambwe uri ku butegetsi, kunagura inzego z'umutekano no kwivuna abasi hamwe ndetse no gusubiza ijambo abanyagihugu. Naho mu gisata c'ubutungane ngo hazoba gushirwaho urwego rw'ubutungane ngo rwetse rwubahiriza agateka k'umurundi uwo ari we wese ndetse no gukomeza umugwi CVR no kurekurira abafungiwe ibyaha vya politike. Naho mu bijanye n'imigenderanire hazobaho kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu na cane mu karere habe kugurura imbibe z'u Burundi n'u Rwanda. Naho mu bijanye n'ubutunzi ngo hazoba kwegeranya amafaranga y'igihugu abanyagihugu bayacungere hafi ngo koroherezwa. Hazaba no korohereza abagwiza tunga ndetse n'imikorera n'abikorera utwabo. Naho mu bijanye n'imibano indero imico kama ngo hazabaho kuronswa amashure uburyo n'ibikoresho bikwiye ndetse no kunagura igisata c'amagara y'abantu. Habaho no korohereza abikorera abakora ibikorwa vya mvabwenge nkuko bishikirizwa na Patrick Niyonkuru urongoye uwo umugwi ugizwe nyene n'imigambwe igira kuri 4. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha tubaye tuyasuzereye ngaha.
turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko na makuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane imwe rudende ya Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Byari iteka rero n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cane imwe rudende ya Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka rero mbashimire kandi mbabare ko amakuru y'iyi saa tubaye tuyasozereye ngaha mubandanye mukurikira amakuru kuri imbonesha kuri yanyu turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko mwadukurikiraga rero muri mu ncungararo igize igihugu cacu c'u Burundi no mu makungu yakuremwe mese turabashimiye amakuru mwari kumurakurikira turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.